kwirabira ibikorwa bitandukanye vy'iterambere biriko birarangurwa mu ntara ya Kayanza niyo ntumbero y'urugendo Nyeniteka Gérase Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yagize muri iyo ntara ya Kayanza asanzwe avukamwo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2023 na bukeye bwaho kuwa gatandatu igenekerezo rya 2024 Nyakanga uyu mwaka wa 2022. Nyeniteka akaba yaragendeye ahariko harubakwa ihinguriro ry'akarorero ry'imitobe ku mutumba Kinga muri komine ya Kayanza. Iciyumviro cyo gushinga iryo hinguriro kikaba cavukiye muri bamwe mu mvukira z'intara ya Kayanza, mu nyuma baca biyunga n'abandi bo mu zindi ntara kugira ngo bashinge ihinguriro ry'akarorero rikozwe mu buhinga bwa none ultra moderne, kugira ngo rizotanga imitobe y'akanovera isukuye bimwe bidasanzwe kandi kwije ibisabwa. Imashini rero zizokora ni imashini zigezweho, eka mbere zitazoba zimase hasi kuko zizoba zihagaze ku mapine. Komande yazo ikaba yaramaze gukorwa hanze mu ndwi zibiri gusa zikazoba zishitse. Iryo hinguriro rero rikazokora imitobe ivanze n'itavanze ivuye mu vyamwa vy'ibitoke, inanasi, imicungwe, amabungo. Rikaba rizoshobora gukora amaritiro ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 7 ku munsi. Rizokora kandi na bimwe bita amakonfiture hamwe rero n'amacupa, vyose bikozwe ku buhinga bwa none bubahirije cane cane amategeko y'isuku n'ayingene imitobe bikorwa ku buhinga bugezweho. Ibizokorerwamwo narinda bivuze mu kanya, bizokorerwamwo ibintu vy'amaji, guhingura amaji y'ubwoko butandukanye, ariko hazoba harimo ikintu gikomeye cyane, nuko hazoba harimo n'ibitoki bishobora kuzofatanywa n'amabungo, bifatanywe n'amananasi, bifatanywe n'imicungwe n'ibindi bishobora kuzoboneka. Bigaca bivuga rero yuko umuntu abivuze bene uko bica yumva yuko amamashini azoza ari cyo bita multifonctionnel, ni ukuvuga akora afise ubushobozi bwo guhingura ibintu byinshi, amaproduit menshi, guhingura amaji y'ubwoko bwinshi. Aha rero bikavuga ko ikindi kintu nacyo kizoba ari gishasha kandi muri kino gihugu zoba rwa mbere bishitse, nuko amamashini azoba arimo hano. Murabona yuko ari ahantu hanini cyane, n'amamashini azoba ari ku mapine, ntabwo ari amamashini azoba ashinze hasi, n'amashini azoba ahagaze ku mapine, kubera kumwe tuvuze yuko hazoza hahingurwa amaji, imitobe y'ubwoko bwinshi. Ni ukuvuga yuko ayo mamashini bashobora kuzoza bayashira hamwe, bayegeranya, bayatandukanya, bisunze ubwoko bw'umutobe bashaka gukora. Niyo mpamvu ari ku mapine, bashobora kuzoba basuguma gatoyi, bavanaho bafata n'indi mashini, indi mashini gutyo, kugira ngo umutobe bashaka guhingura ushobore kuboneka. Ico ni ikintu gishasha kizoba gishitse muri kino gihugu. Ikindi naco ni uko nkuko narenda bivuze, ibintu bijanye n'ibitoki ni ibintu bigoye guhingura, na cane iyo ushaka kugira ngo uvane nk'umutobe. Hariho abandi barabigerageza no mu bindi bihugu vya hagufi nzi, bagiye bagerageza kugira ngo bakore ibintu bijanye n'urwarwa canke bakore umutobe w'ibitoki, bagasanga urwarwa bakarukora, ariko urwarwa ntirumare ukwezi rutarazamo vya bintu byo muzi, ibintu vy'igitero, ugasanga bica bija hasi bikica inuze urwarwa canke bikica umutobe. Ivyo rero ibintu byagiye biba, baragerageza mugabo birananira ingene ivyo bintu bo bikuramo. Ikindi gikomeye rero nuko muri iri hinguriro amamashini, hazoba harabonetse amamashini ashobora gukora ku buryo bashobora kubika uwo mutobe mu mezi arenga 8, arenga umwaka ari umutobe. Murumva ko ari ikintu kizima, ikintu kiza cyane. Aha rero izoba ari technology nshasha, ubuhinga bushasha bazokoreshwa kugira ngo ibintu havemwo umutobe
wisunga amategeko mpuzamakungu kuko harimo n'uwo bazoshora hanze. Murumva rero yuko ari ibintu bizoba ari byiza cyane ku gihugu, noneho n'amadevize kazoshobora kwinjira atari makeya. Ivyamwa bizokoreshwa muri iryo hinguriro ntibizova ngaha nyene mu Burundi, na nyaburya ivyamwa vy'u Burundi bisanzwe bifise akanovera kadasanzwe, eka mbere hakaba hari n'umugambi wo kubirima kugira ngo bigwire cyane. Mwumvise yuko tuzokoresha amabungo, dukoresha ibitoki, dukoresha amananasi, dukoreshe imicungo. Ibyo byose biba hano mu Burundi, kandi iciza kirimo nuko bose bavuga yuko n'ibihugu byose bivuga yuko ivyamwa mu Burundi biryoshe cyane kurusha ibyo mu bindi bihugu. Iyo ni twovuga ko ari akunguko, akarusho gakomeye cyane ku buryo bizokorerwa hano. Tubaza yuko benshi hariho n'ibihugu tumaze kumvikana ko twoshobora kubishoreramo, ubwo hazoba hasigaye ukuzo twebwe gusa ibyo tuzoba umutobe uzoshobora kuboneka kugira ngo niyo dushobore gutangure gushobora. Ariko turazi ko no mu Burundi hariho amaze twumvirije ibyo twari twavanye hanze kugira ngo bumvirize ingene bimeze, barabishimye cyane. Ubwo bivuga ko n'abarundi bazobikoresha cyane atangorane. Aha rero nta kibazo, byose biri mu Burundi. Ibyo tuzokoresha matière première naha mu Burundi, ntacyo tuzokura hanze, byose naha birimo bizoba biri hano mu Burundi. Nayo ibikumbi n'ibishishwa vyavuye muri ivyo vyamwa ntibizotakara, kuko navyo nyene bizohingurwa bivemwo ibindi vyankenerwa nk'amavuta yo kwisiga, umwavu, imfungurwa z'ibitungwa n'ibindi. Rero ntavuze nuko muri iri hinguriro murabona ko mwumvise ko hazoba hakorerwamo byinshi. Ibi byinshi nabyo bizovamo imicafu, ibyo twokwita imicafu, amadeshe, imicafu. Ibyo rero bizovamo nabyo bizohingurwa nk'amabungo, intete z'amabungo zizohingurwa zivemo ibindi. Nk'intete zashobora kuvamo amavuta abakenyezi bashobora kwisiga cyangwa bagashobora kwisiga, zashobora no kuvamo ibindi bintu by'imfungurwa bikomeye cyane. Ikindi nuko hazoba harimo ibintu by'amananasi, hazoba harimo ni ibitoki n'ibindi. Ibyo bishishwa navyo birashobora kuzovamo nk'amaturuto, bimwe bagaburira inka, ibintu byo kugaburira inka, cyangwa ibindi bivemo umwavu. Cyane murumva hazoba harimo n'amazi menshi. Aha hazokoreshwa amazi menshi, ariyo mpamvu hano tuyo izozana amazi n'amazi ari yafatiwe kuri tuyo nini, igaburira Kayanza, kugira ngo amazi azoba ari menshi. Aha rero muri Kayanza harimo amazi menshi cyane ku buryo ashobora no kugaburira n'izindi ntara za Ngozi kugeza nyene hariya za Kirundo zahiye. Amazi ni menshi cyane. Ubwo rero twebwe twaciye dufatira kuri ayo mazi kugira ngo noneho kubera ko hazoba hakenewe amazi menshi, amazi hano azobanza kongera gusuzuma no guhingurwa no kongererwamo nk'ibintu bizotuma amazi aja mu ihinguriro aba pure, atakantu na gato yikarimwo kagacafu, kugira ngo jus mutobe uzohingurwa uzomeze neza. Ibyo byose rero byarategekanijwe. Hanyuma n'ibyo navyo vyayo twovuga nk'uduhinguro duto tuzoza dutreta ibyo bideshe, iyo micafu, ku buryo hano twibaza yuko tunashobora no kuzokora gazi. Ijya gazi mwumva yiri kugura yabagwanira, natwe turashobora kuzoyikora hano, kubera ko amazi ashaje, amazi ize yakoreshejwe y'imicafu arashobora kuzovamo gazi. Aha rero turibaza yuko ibyo byose ni ibintu murabona ko turafise hanini, ibyo byose bishobora kuzoshigwamo. Atagihindutse bikaba vyitezwe ko inyuma y'ikiringo c'amezi 2 gusa iryo hinguriro ry'akarorero rizoba ritanguye gukora. Aho mu ntara ya Kayanza kandi nyeniteka Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, yaragendeye inyubakwa izokoreramwo buramatari, igorofa iteye igomwe yubatswe ku mugwa mukuru w'intara, ikaba yiswe People's House, nukuvuga ingoro y'abene gihugu. Igihe yari karagenzura iyo nyubakwa, nyeniteka yariboneye ko ibikorwa bigeze ku musozo,
kuko hasigaye gusa utuntu duto duto gusa nko gushariza parikingi y'imiduga hamwe no guheraheza nivo za 3 na 4. Istebu ni ca gisata kiraba ivya statistiki kandi gisata ca leta kiraba ibiharuro mu gihugu tuzokorera ngaho kugira ngo bibe hafi ya buramatari w'intara. Aha mubona hari uwo bita contrôleur potentiel d'état civil, ni wa wundi ajejwe kuraba ivya état civil mu ntara, atwara n'aba état civil bose bo mu makomine. Ni ukuvuga bose kuva Musaga ngahanya niho azoba akorera mu nyubako. Ubwa mbere yakorera mu nyubako hari yepfo ugasanga ndakuzi no kwa buramatari, ariko ubu azobakorera hafi y'abakuru barongoye intara. Nico bita mu Faransa salle d'attente kandi igezweho, ni ukuvuga abantu baje kuraba buramatari bashikira ngaho niho bashikira buramatari. Aha naho ni kwa chef de cabinet, ni kuvuga umuyobozi mwishikira kwa buramatari ni wakorera ngaha hafi ya buramatari. Urabona yuko hari itandukaniro kuko urabona ko hari n'urundi rugi kugira ngo ushikino kuvuga ushikira kwa chef de cabinet na secretary nimero 4 hano hariho muri secretariat hano mbaga y'uri cabinet ya buramatari muri chef de cabinet na secretariat na undi muntu akorera. Iyo nyubakwa iteye igomwe rero ikaba ari iteka rikomeye ku banyakayanza kuko bashoboye kuyubakira mu kiringo gito cyane c'imyaka 2 gusa, ikaba izokwinjirwa icese mu kwezi kuza kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2022 nkuko bimenyeshwa na buramatari Koloneli Remicisha hayo. Ngoro y'abenegihugu inyubako iteye igomwe izokoreramwo uzobarongo intara nziza ya Kayanza buramatari. Iyi rero nayitanguye eje bundi mwaka wa 2020 ku rumuri rw'amahoro, ni ukuvuga ndayubatse imyaka 2 yonyine itarenga. Hanyuma ukumubona dusa n'abitije kuyikoreramwo, mugabo eje bundi mu 11 niho tuzoyinjira ku mugaragaro. Tuko turangiza rero ibikorwa vya nyuma kuri nivo ya 3 ni ya 4, ariko navyo nyene mu mpera. Aha rero mubona aho imbere dushaka kuzohagira parikingi nziza y'akarorero, ahazoza hahagara imiduga y'abashitsi, imiduga n'abakozi bakorera muri nyubako. Hari ahantu mubona kari akantu mubona bari kubarubaka, iriya ni monima tuzoshirako, hazoba ari isokuru wacu nyene icubahiro Petero Nkuru nziza, kuko niwe yatanguye yashinze ibuye rya mbere umushinge w'iyi nyubako ya buramatari. Ajya rero ni monima yiwe tuzoshiraho kandi ahagaze ameze neza, kuko ntituzomwibagira kubona ari we yatanguje iyi nyubako. Nuko rero yego nkuko mubibona murabona yuko ari nyubako iteye igomwe kandi yubatswe mu buhinga bwa none. Uravye amarangi tuko turakoresha, uravye ingene icapuye, buraboneka yuko yubatswe mu buhinga bwa none. Yego ndabona ahariho inzu ya komine hano. Yego inzu ya komine ayizogumuku ko nayi ishaje nayo imbere y'inyubako nziza nyiyi. Murakoze cyane nyine iteka. Iriya nzu mubona iriya nyubakwa ya komine yubatswe n'ababiriki. Uko rero tuko turabitegura tugomba yuko ijya nyubakwa tuca tuyihindura bayitangurire hasi twubake yindi nivo igerekeranye igezweho komine izokoreramo. Nayo kubijanye n'itunganywa gushasha rigiye kuba ry'intara, amakomine, amazone n'imitumba, buramatari Koloneli Remicisha hayo amenyesha ko ataco bizokwica kuko iyo nyubakwa izoguma ari ya leta. Aho mu ntara ya Kayanza kandi abene ntara bariko bariyubakira kaminuza y'ubuhinga y'akarorero Institut Supérieur Polytechnique de Kayanza ISPK mu mfunyapfunyo izoba iri muri komine ya Matongo. Ibikorwa biri kugutaba ikibanza nkuko nyene iteka yavyiboneye, bakaba mbere bahagenze kuko imashini ziguma zikora, inivo z'inyubakwa zigenda zigeretse zizoba zigize iyo kaminuza zikaba zimaze kuboneka. Uwo mugambi rero w'iyo kaminuza y'ubuhinga ni umugambi munini cane kandi n'inyubako zihanitse cane, ikazokwakira abanyeshure b'incabwenge ba mbere mu gihugu no mu karere mu bisata bitandukanye vy'ubuhinga.
Aho nyene muri komine ya Matongo abenegihugu bariko bariyubakira isoko y'ikivumu bise kandi Ruvumera uravye ingene iriko irahurumbirwa cane, bakaba bayishimiye cane. Ibibanda bizodandarizwamwo imfungurwa bikaba bigeze ku rugero rushimishije, eka mbere na nyeniteka akaba yaraterereye bimwe biboneka ku ruhande rwiwe n'umuryango wiwe mu kubaka ivyo bibanda. Muri rusangi nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba ashima cane umurindi w'iterambere abanyakayanza bariko barerekana, yongera abatera intege cane kubandaniririzako.